que nous déclarons clos les travaux de la session parlementaire ordinaire d'août 2021. Que Dieu vous garde, nous vous remercions. Hasozerewe ibikorwa vy'inama nshingamateka vyo kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2021 bikaba vyasozerewe kuri uyu wa 29 Gitugutu mwaka wa 2021 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Nyeniteka Daniel Geraze Ndabirabe arongoye inama nshingamateka akaba yashikirije integuro z'amabwirizwa zihwejwe zongera ziratogwa. Muri izo nteguro z'amabwirizwa hakaba harimwo integuro y'itunganywa ry'ibikorwa vy'inama nshingamateka, iyibwirizwa ryemeza ingabire yerekeye umugambi wo kunagura no gushariza imitumba igize Uburundi, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ishigwaho n'itunganywa ry'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR, integuro y'ibwirizwa ryerekeye intunganyo y'uruja n'uruza rw'abantu mu Burundi, iyibwirizwa ryerekeye itunganywa ry'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, iyibwirizwa ryerekeye itunganywa ry'ibikorwa vy'inyamiramabi mu Burundi, integuro y'ibwirizwa ryerekeye itunganywa ry'ibikorwa vy'umugwi w'igihugu jejwe umutekano, hamwe n'integuro y'itegeko ryo kwemeza ingabire y'imiliyoni zirenga 52. Iyo ngabire ikaba izofasha umugambi wo gukomeza ubushobozi no guha akazi abakenyezi n'ugwaruka mu Burundi. Ku bijyanye no gukurikirana ibikorwa vya leta, inama nshingamateka yaratumiye abashikiranganje batatu kugira bishure ibibazo mu nama nshingamateka. Mu bindi bikorwa vyakozwe n'inama nshingamateka, ivyegera vy'umukuru w'inama nshingamateka vyarateye iteka isozerwa ry'ibikorwa vy'umugwi CVR mu ntara za Muramvya na Mwaro. Icegera c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yarashimye ibikorwa vy'uyu mugwi, yongera amenyesha ko inama nshingamateka iwushigikiye kugira ngo ukuri kuja habona.